Ko bisamvuna be nza guha urukundo rukwiriye shu ikizitambika nzomera nkarambo baby ndagukunde gikomando yes sir. Yeah. Okay, hello guys, hello my people, j'espère que vous allez bien. Ni KDMP cyangwa se Kidada Maya promoter kwa kundi nyine handi nyine yatayibenye turi kuri God Official TV, the God Official TV plus 257. Nange yashimira abantu bose bamaze kudukurikirana kuri God Official TV tugeze ku ntambwe nziza. Navuga ko ari nziza kuko si bose bageze aho tugeze kuko ngo ushika abagingaya tubageze ku ba followers bashika 16 kuri YouTube. 16 kuri YouTube. Bano si bakeya. Nongera ndabasaba kutubandanya mudukurikirana ku mbuga zose zishoboka. Turi kuri God Official TV plus 257. Turi kumwe na timu ni timu nziza cyane gose muri iyi minsi mbonekera bikora neza niyo tugomba twakire muri God Official TV. Okay, no kuba dukurikirana kuri God Official TV mwana amaze kubabwira ko namuze ngomba nakire abatumirwa. Umunakira abatumirwa murabona n'abantu batatu ariko reka tubakanya bidondoro twashobora guhera kuri mu boss agazenga anyi bro biri gute. Okay, jewe nitwa Dr. Shalom. Dr. Shalom. Nkabashinzwe marketing muri team Magic Music. Urahawe ikaze muri God Official TV. Komera. Tuja kuri mugenzi we natwe idondora kuri God Official TV. Of course, Izananye NGP boy. Hari abavyeyi banyita Ndwimana Jamari. Okay, nkaba ndi umuririmbyi agize team Magic Music. Yes. Wewe dufise muri team Magic Music. Yeah, ndi umuririmbyi ari muri team Magic Music. Kandi ndabishimira namwe abantu mukurikirana God Official TV. Yes. Kuri no muririmbyi ni sawa abaza kudutamu utuntu tw'imistar tubandana kuri mugenzi wawe hari ahijya bose vipi. Salam. Yashaka kwidondera abantu bakora dukurikirana kuri God Official TV. Icyambere na mbere ndabashimiye ko mwaduhaye ikaze muri iki kibanza. Thanks sana. Murakoze cyane. Amanaje amazina y'abavyeyi banyise nitwa Ndayisiremi. Izina ry'Star ni Arsinga. Yeah. Nawe usanzwe uri mu waririmbyi muri team Magic. Yeah, ndi umuririmbyi wa team Magic. With NG Boy uyu. NG Boy. Yeah. Ariko nkongera nkabandi manager wa team Magic. Yeah. Uri muri nzi ukaba na manager. Boss akazi ko gakomeye cyane gose. Naco bitwaye. Murahaye ikaze rero mwese muri God Official TV. Tunabashimira ukuntu mwatugende muri God Official TV. Harandiriye ndashaka kumenya mbe team Magic Music yo bakiriwe ryari. Ikibazo duhera ku boss wacu. Gatoya. Ndamufashije gato. Nangora nta kibazo turi kumwe. Team Magic yatanguye kuva muri 2019. Hari tariki 16 z'ukwezi kwa kane. No Team Magic yavuka. Imaze kuvuka yari irimo abasore batatu yari NG Boy, Isopro, benshi basanzwe bamunzi nko mu YouTuber cyangwa super aje wa YouTube. Hakaba harimo uwo wita Kiss Way. Yeah. Rero bimaze kugenda uko twarakoze NG Boy bitangira ingorane ndagira ama-accident Team Magic bahita bacika intege. Bimaze kugenda uko nyuma y'imyaka itari mike kugeza muri 2020 2024 NG Boy ndakira ndababwira ati eske turashobora kongera kubandanya Team Magic baravuga ati wo ko ari warayivuyemo. Donc NG Boy narakijijwe ndavuga ati sinzosubira kuririmba profane. Sekira ndavuga ati sinzosubira. Team Magic yitira bomoka. Ariko hari ibikorwa bitari bike twari ntabwo kirimo byumvikana kari wewe donc createur wa Team Magic. Yeah, ni je createur wa Team Magic ni naje fondateur wa Team Magic. Ni naje wendi compositeur w'intuse wa indirimbo ni n'amayida atari make ariko twarafashanya ariko ku ruhande rw'indirimbo ni jewe. So rero bamaze kubona ko nacitse intege ndavuga ati sinzosubira baravuga ati twese turabihevye. Witwa Isopro ahita avuga ati muziki nanje ndahevye.
Kisi we yarabandanya ariko acakora ku giti ciwe. Mu nyuma ndabiraba ati impanuka siyo yatumye mpe umuziki kandi impanuka siyo yatumye jewe ngiri umuziki to so donc siyo watumye ngira impanuka. Ndahita mvuga ati reka ngaruke muri game. Shigera bagize impanuka. Nane nagize accident idasanzwe kandi. Maze kubibona uko ndavuga ati ko biruko rero ngira nsubire muri game. Nsubiye muri game rero niho rero navuga ati ndasohora indirimbo imwe. Indirimbo iri kuri YouTube ya ku rubuga rwa Team Magic nyene yitwa Derira. Abantu mwese bayikoze ku mutwe wawe cyangwa se bayikoza muri Team Magic? Nayikoze ku gatwe kiwanje yitwa Derira. Iri ku rubuga rwa Team Magic ariko kugeza ino saha kugana. Uburiza neza Team Magic hamwe mwese ukunda babona ngaha muri batatu. Mumaziki kingana gutuma ko murakorana nibikorwa turakeneye no kumenya nibikorwa mumaze gushira hanze mu gihe mwafataniye muri batatu kurumva ko mwatanguye muri abantu batandukanye ariko bikaza kugorana hamwe bakavamo ubu kutubabona ngaha muri God Official TV mumaze gushika kubiye bikorwa mumaze gukora ibiye bikorwa. Of course, thanks. Kibazo ciza. Donc kuva jewe ntanguye gukora nka jewe NGB boy narakoze no nasohora Derira maze kuyikora ariko nafise indoto yuko Team Magic ishobora kubandanya. Maze kwegera bagiye abagabo babiri Aizo Kisiwe barambwira ati Kisiwe je maze gukora ku giti cyanje. Aizo nawe ati je umuziki tuzakorana nk'iki ndababere mu tekenisi wo muri Team Magic ariko umuziki sindiko ndabibona. None aciye nkora Derira ndayishira kuri cyane nkore cyane subira ndaclear compte Nshasha Team Magic kuko Team Magic nta ndirimbo nimwe twari bwashiriko kuri konti ya YouTube. Twari twarakoze ama project ariko ntitwari bwashire official. Niho nacenshira kwitwa Derira. Rero maze gushaka kwitwa Derira. Niho nankura no mu wo bita Arsinga cyangwa Remy uko mubona ngaha. Donc comme manager aravuga ati yo ufite impano. Ahubwo rero ko Team Magic bari abantu bavuye reka jewe nze dufashanye kugira ngo iyi industry turabantu twozamuka. None cyankorana n'uyu ariko nari namaze gushiraho Derira aravuga ati nta kibazo ariko iyi team idugigere ku rwego. Rero ubu turi kumwe na Arsinga muri Team Magic ubu turabagabo batavogerwa babiri uyajejwe marketing nkuko yababwiye kurondera amasoko n'ibindi ariko manager n'uyu akongera akaba n'umuririmbyi kandi vraiment abikora neza akongera akaba manager mwiza. Nakabazo mbaza manager wacu be manager wacu utarahura n'aba bahungu utarahura n'uwo muhungu yazanye iki cyumviro cyo gukiriya iyi team ya Team Magic Music ko nawe numvise ko usanzwe ko nawe uri umuririmbyi usanzwe ukora giti cyawe wenyene canke se wari ufite indi team wowe usanzwe ukoreramo? Merci. C'était en 2008. 2008. C'est un saison de mwanditsi w'imiziki n'amasinema. Mais bon tutari dufise Light Youth irasambuka nkuko vyabagende abaye bivanye no kungene donc twakorana n'abanyeshuri twigana kuri etablissement babiri muga kujya kuntanya turahindura ama etablissement bamwe baratandukana hari bagiye kwiga Buraya ariko umwe bari ngayo Bujumbura mais hama haraciye akagorane novuga hano muri famille abantu bashaka kubuza gukora project kwivana ingene famille bi compliqué kibara muje kuririmba ndabanza ndabastope muri famille bakwagari hama ndamera nyene nk'ukwamye kabisa ndabanza ndabiheba kwanza maze kubiheba nkandika nkagurisha hama maze kubikora igihe kitari gito haragera igihe yuko novuga mba mariye nduba ku rugo rwanje cyangwa umwendepanda urazi umwendepanda yuko atanga wigenga bien sûr samudodora ngo yana ngo burya ngo ndatashe papa wakagutuka ngufuye umva birumvikana nari mu bachelor me haragera igihe rero jewe subira kuvyiyumvamo kwanje umuvandimwe tubana mu quartier imwe ndumva yuko afise donc de bonne idée ndabona yuko menga twoshora natwe guhuza tukaca dukora ngo twawe n'ingorane twese twiyunga tukagira Team Magic yindi tukayironuvera
ntagushirimo kidogo mwatubwiye ko mwari musanzwe muri abanditsi b'indirimbo mbe mu ndirimbo tuzi zakozwe ngaha mu Burundi canke n'ahandi hose dufate nko mu gihugu kibanye cyo mu Rwanda ko turashaka nk'umuntu wo mu Rwanda ko ni hafi yacu akavuga ati narumvise ko mufise umuntu w'umwanditsi ngaha mu Burundi nyandika indirimbo hari indirimbo waranditswe yakunzwe ngaha mu Burundi canke hanze y'igihugu cy'u Burundi so tera indirimbo donc tucandika indirimbo ndandika donc ni marketing ndandika nkaguha sawa nambu isohora tarisohora tajijua nga jewe sepuganye doraje sawa c'est comme ça byunguka njurira kungurira nta bindi jewe rero mbo sinzi yuko baba barazidandaje nabo n'abandi bakazigira ama remix nituzimenye ariko jewe sanzwe nandika jusqu'à maintenant nubu muri Team Magic ni wandika mbo murafashanya kwandika be muri Team Magic ko muri abaririmbyi babiri umwe wese nabone ivyo undi babone ivyo wiwe turashaka no kumenya cyane gose nani style yanyu muri babiri muyikoresha gute mbe wowe gukora R&B canke hip hop canke mugenzawe mwanga bipanze gute kugira muhuze bon kuvuga muri Team Magic dukora ama style yose mbo uyasha kuzana ya style ya R&B ya hip hop canke ya ma frozuke bo ivyo byose je ndi pour donc je nasanze duhuje amaidu mbo je naenda binezerewe kabisa kandi baza ko Imana izotuja imbere tugashika n'ahandi so tuja kuri mugenzi wacu abantu bako badukurikirana kuri God Official TV mbe Team Magic Music basanzwe bakoresha izihe mbuga kugira ngo bagende kureba ibikorwa vyanyu yes thanks Team Magic Music irakoresha urubuga rwa YouTube irakoresha Instagram irakoresha TikTok irakoresha page ya Facebook aho hose murabisangayo urandika Team Magic bitutubona usibye ko kuri page ya Facebook nta bintu birenze turashiraho kuko urumva Team Magic isa nk'ari shasha ariko ugiye kuri TikTok urasangaho utuntu nyene twa Team Magic urabona haga video ka Delira ndirimbo Nshasha duruka kuyishiraho imaze 2 semaines 3 semaines murayisangayo urabona akantu gato aho hose nagomba ndabinginge kwanza nk'abafana abantu dukunda cyane nimwe ba boss bacu mugende mudukorere share kuri Facebook subscribe mugire comment ikindi naco muri bwa bumwe ushobora gukora guplataja nko ku bantu niba uri ufise muri phone yawe cyangwa handi hose abantu bacu kuri God Official TV bafite umutima mwiza cyo ndazi ko bategeza kugikora nabo dukora kuri God Official TV ndabizeye ntimwegera mu ntenguha turakora kandi ibiganiro bikarebwa cyane gose nzinzi video zitandukanye mukazikurikirana ariko nabe ni wacu bakeneye support nkuko natwe mwadufurevye gita mukadufasha musimbire kuri ku mbuga zose ku platform yose ahari ngaha mu Burundi azwi cyane gose YouTube ama Instagram ama Facebook page murebe Team Magic Music kwenda ukoreko abone n'ibisabwa mbe Team Magic Music muri 2026 yuko mwategurira ibiki thank you Team Magic muri 2025 ifite ibintu byinshi cyane novuga biri nko mu domaine zine mu domaine ane no kuvuga icambere no kuraba ingene industry yo mu Burundi itera imbere cya kabiri no kuraba ingene industry yo mu Burundi twokora ibintu bitandukanye n'ivyo abandi bakoze cya gatatu no kurondera ingene industry yo mu Burundi ingene uburyo ishobora kwinjizamwo akanoti ku buryo umuntu ashobora gutungwa n'ivyo akora ikigira kane no kuraba ukuntu tuzamura impano z'ababandi bari hasi badafite uburyo bwo gushobora kwerekana kugaragaza impano zabo nabo bagashika ahantu bashaka kugera ico kintu hanini cyo twiriko twibanda ko muri 2025 kigira icanyuma ariko gifatanije mu cya gatanu nyene mu cya kane nyene no kuvuga ngo dufite ibikorwa byinshi kandi bimeze neza Team Magic murasanga ko indirimbo Delira ariko so ntabwo hari Delira gusa hari indirimbo nyinshi Team Magic muri project cyangwa se mu gikoni no byita mu gikoni
ziri mu gikoni Ndacatera. turafite indirimbo iri kuza inyuma y'indwi zitatu gusa igiye kuja official. Nshuti yanje ndakwinginze ntuzucikwe n'iyo ndirimbo kuko ni indirimbo izogutangaza, ni indirimbo uziyumvira mu Burundi ibintu birabaho ntabwo twitapa ibikorwa byo birashobora kwivugira. Yeah. Rero turemera yuko Imana ihari, ariko Imana ihari kugira ngo ifashe abantu bifashe. Twebwe rero turi gukora kugira ngo n'Imana ihezagire ibyo turi gukora. Rero ndakwinginze ugende dukurikirane ugire sabone kuri YouTube kugira ngo ico gihe nikigera twasumene ntuzucikwe n'ico kintu kuko ni ikintu gikomeye cyane utiyumvira ko kibaho mu Burundi. Okay. Yeah. Ikibazo ngaruka kuri manager wa Team Magic. Manager wa Team Magic. Twumvise ko ari management yo muri Team Magic ndukaba no muri rene. Ubona bikorera kuza managinga iteam wongera uje no gukora ibikorwa byo muri nani nk'ama repetition guza gusora ama clip hari ukuntu usanga basi management ifazirwa ibintu byinshi. Ariko siniko tataneze ukuntu ubona ko uzoshobora akazi kose ko kumanaginga no kuja ku matele ushotinga umukorara amastudio no kumara recordinga babiteguye gose ibyo bintu. Bo Team Magic novuga yuko ni Magic, ibyo dukora zose ni Magic. Ni match. Yeah, Uvuga ivyo mwibaza ko bidakunda niho rero bikundira. Nabisha bikundira. Bo naho ndakubwire je ndi mu bantu bafite akazi novuga bafite umwanya muto cyane. Ariko byose ndabifatanya bikagenda neza. Bo no kuvuga yuko ivyerekeye ama repetition twe novuga turazene turabe ngene tubitegura ama repetition nyamba mvuye ku kazi tukarabe ngene turepeta komsa ibintu bikagenda neza. Hanyuma ivyerekeye navyo vy'uburyo dukoresha ingufu zidasanzwe kugira ngo uburyo buboneke. Yani urasi yuko intango yamigoye ariko byose bisaba kugira ne kwihangana. Akandi kabazo ndagufitiye ntaguciriyemo. Twumvise ko mufise ide nziza kuzofasha bajya abantu bakiyumvira kuzamuka babuze aho batoborera. Mbe nk'umuntu akadukurira kuri God Official TV avuga ati nanje ndashaka umugwi tuja mu bwa dufashanye kurazi yuko umutumwa ni wegera inama. Mbe ashaka kwinjira murashaka kwemera ubundi muntu yifuje kwinjira muri Team Magic. So iyo nayo ni ide nziza. Nico gituma tubabwira yuko ducrea groupe ya Team Magic. Iyo groupe no kuvuga izo ari groupe no bwa 60 membres ya Team Magic. No kuvuga ari intererano afise canke ari ubufasha keneye bizovugirwa muri groupe ya Team Magic. Hanyuma ari ifashanyo dufise ingene twomufasha tumufashe, ariko Team Magic irimwo les deux personnes. Abandi n'abandi basanzwe bafise ama activité atandukanye, ariko Team Magic igizwe n'abasore babiri uretse ko n'abapapa kwanza. Babiri Somalia. Kuvuga yuko uzoba akeneye intererano nibaza yuko iyo nayo ni yindi ide nziza. Umuntu asaba intererano mu gihe nawe afise ikintu donc afise intango y'ikintu. Oui, ukuvuga twese turafise natwe nitwishoboye cyane natwe turakeneye ama sponsor kandi ayo ma sponsor natwe tuzoyaronka mu gihe natwe dufite ibikorwa aho tubigejeje kubera byose biva mu maboko yacu. Hama karibu cyane muri groupe Team Magic. Nibaze kabisa muri Team Magic dukora akazi mugabo nous sommes les deux personnes abasigaye ni groupe Team Magic. Kujya ku yandi ma groupe yose muzi ingene bihora bigenda. Utwibira akabanga Team Magic tumva ko ari team, tujumva ko ari team mwavuze ko muzokora n'ibintu byinshi bitandukanye. Si team zisanzwe zimenyera ari za Love Music usanga zihagaze kuri music gusa cyangwa se na yindi team nka team ariyo yose ujya asanga baza abandi team atandukanye. Mbe Team Magic mwavuze ko muzokora ibintu byinshi bitandukanye. Abashaka gutwibira akabanga neza na neza Team Magic ikika dutegurira basi ayandi ma entreprise muzokora atari muri system ya music. Team Magic turategura kugira
Record Magic. Record Magic. Ya tukagira ama shop Magic, ama bar Magic, kujaho ikintu cyose ukeneye ugisanga muri Magic. Team Magic Music. Team Magic Music. Bo ama ivyo ni ibintu duprevoya kandi Imana izobikora. Kubera vyose petit à petit tuzobishikako. Byiza cyane gose. Nonga mbaza umujama ngaha ayi bamaze kutubwira nyibutse mwatubwiye kari nima marketing amasoko no kwerekana ibikorwa bya Magic hanze hose ushinje kwerekana amanani isoko no gushaka amasoko ya team ya team Magic kurondera ifaranga basi kurondera ifaranga ya team Magic of course neza cyane gose nagiye kure mwamaze kutubwira ko mukoresha imbaga nyinshi zitandukanye ubu neza na neza mugerageje kureba kuva aho mudugirije kuva aho mukoreye ikibazo ndakibaza umujama wacu fondateur yakireye Team Magic ugerageje kureba bamwe mwahorana muri Team Magic ubwa mbere naba bashasha bari ko murakorana ubu inguvu mwari mufise kera nizo mugifise ubu canke biriko birasubira hasi canke biriko biraduka so inguvu dufise ntabwo ziri sazindi harimo difference ubu hariho agasunuso ndabyita gusunura ubu turiko dusunura bya bindi byari bimeze nk'ibihome tubihenura sinzi umuvuga ubutumwa buze ngo henura igihome cya Eriko twe turi guhenura ibihome bya Eriko ubu turiko dukora tugenda imbere duhenura Eriko dusatira twinjira muri Israeli igihugu c'amata n'ubuki ngandi kubona ndi kugana ahantu heza turiko tugana Team Magic iri kugana ahantu heza kandi dushaka yuko ahantu heza tutazahisangiza dushaka tuzohasangire n'abandi bantu tuhasangire icyo gihugu tugisangire n'abarundi bose Afrika yose donc nuvuga mvuze Afrika bivuga abantu bose nico bituma ndakwingingira kugira ndi gute kudukurikirana kugenda ku mbuga zacu ukagenda cyane ku YouTube ukadukurikirana cyane kugira iki ejo uzoshobore gusangira ivyamwe turi kujya muri Eden nawe bigeho so rero ndi kubona rero umusaruro munini inyuma yuko biraduka bisa n'ivyakera kuko Team Magic ya mbere ntabwo yari official yari kiri twara play donc na play ariko ntabwo twarakoze ariko ntabwo byabaye official novuga ko ari shetani n'umwana mubi rero ubu rero Imana turiko twinjira mu nyishu twasengeye turiko twinjira mu nyishu mu masengesho muri bya bindi twasengera turiko tubihonyangamo nifuriza n'umuntu wese akurikirana God of TV yongera agakurikirana Team Magic Music ko agiye guhonyanga muri bya bindi yasengera agiye kubona inyishu muri bya bindi yasengera amen byo niba byizera agiye kubibona so rero manager yavuze asinga akabongera akaba n'umuririmbyi yavuze ati turiko dukora byinshi kandi nabivuze mu ntango mugiye hagiye gusha ngiye kwaka umuriro industry Burundi igiye kwakamwe umuriro kuko sinkekeranya kandi sindi kujyajya ndazi neza Imana yashizemo Uburundi bugiye kukibona Afrika igiye kukibona Uburayi bugiye kubibona Imana imbere rero ikibazo kuri manager wa Team Magic turabonye amatima atandukanye ngaha menshi mu Burundi agiye agatangura ari hasi agashinga imizi navuga ati akagera kure ni nyinshi barazi niko nazivuga izina hanyuma mu nyuma bagacanamo bagasambuka bivanye ko babonye ko bamaze gushika hejuru uriko ategura iki uriko ategura gute kugira ngo Team Magic ize kwame iri hamwe nkuko niye tubabona muri hamwe no munsi icyo ndiho ndategura no kuvuga Team Magic cyambere ntambere twakreye no urukundo kubera ibikorwa bitagira urukundo bica bipfa direct Team Magic ntiturango biko bitutwara ngo uburyo umeze uko ejo ngo hazogera igihe uburyo umaze kuboneka ngo tuvane ko cyo usare ducanyemo swiva ibintu nyene cubibona by'uburyo bwabonetse Team Magic nyene yubatse ni team y'urukundo Team Magic ni team dukeneye gutezanya imbere si team gusubizanya hasi nkuko vyagerera mu myaka yeze kubera turasama ibintu twagiye turacamo twarabibonye ivyerekeye amatima atandukanye ngene yagiye asambuka ari nayo mpamvu igiti kidakora umuntu mu jisho kabiri nico gituma Team Magic tuko dutegura donc ingene tuyubatse kwanza
twe dufite konte imwe ya YouTube. No kuvuga iyo konte nyamba ari uburyo bwose bubonetse ni konte imwe ya Team Magic Dancing and Big Boy. Nuko twipanze twebwe bisigaye Imana imbere. Ndavyumva neza cyane gose. Mbe Team Magic turabizi ko neza ariko nta wipfurije ko iyo sambuka. Mu gihe azogira akabazo mu gacanamwo bigasaba ko mwavuga ati ntazo twarakoreye hamwe twarakoze neza twese ayo barageze kumwe wese avuga ati abegiswe icinobera aje guhura ku ruhande rwiwiwe. Mbe umwe muri mwebwe muri Team Magic arafise ubusha bwo gukirira kandi yindi account yiwe ku ruhande canke ubu aguma akorera muri Team Magic? Kuvuga Team Magic ngene twayipanze. Team Magic ari ukeneye kwiyonjora mbo kwanza azobanza ace muri team nyene avuga ati je ujya mbo ndabona nsingikeneye ko dukorana ndakeneye kwanza ndakeneye gukora ku canke nuku donc ni kintu azobanza kwa visa bien avant mbo hamigisigaye ariko ivyo ni integuro ya satani hari integuro ya satani turayisambuje mu izina rya Jesus. Naganda basaba konze ko badukurikirana kuri God Official TV. Ushaka Nshasha kabwiye ko ikiganiro bunyene utiko atembera kuri YouTube ubonye iyi video dufise ivyo nyene gusa dufise kuri God Official TV dufise ibikorwa byinshi bitandukanye mu buryo butandukanye bwinshi novuga nko muri turi muri politique turi muri music turiyo mu burimi turiyo mu bworozi hina hose turiyo amakuru meza ashobora kugira akamaro umunyagihugu ari we wese turatangaza kuri God Official TV niko tumeze washaka kudufasha nako tukorera ico bitwa subscribe kuri channel yacu ya God Official TV nonga ndagusaba gusimbira kuri kuma platform atandukanye ariyo yose ukandika ko Team Magic Music kugira nabo bahe support atamwebwe nta twebwe nabo atamwebwe ntabo sinzi ko ndakivuze neza tubandanya na Team Magic yacu Team Magic yacu tubandanya tusozera ikiganiro cyacu kuri God Official TV nakaye kajambo ushikiriza abantu ko batukana kuri God Official TV yo nka NGP boy nagomanda kuinginge cyane uri ko ukurikirana God Official TV kudukurikirana cyane ariko ntibibagire na TV yacu kuko iyi TV iri ikikorera mu gihugu kandi iri kifasha igihugu n'abanyagihugu. So rero ikintu cyariko cihutirwa usimbire muri Team Magic kuri YouTube urandika Team Magic Music ubonye byanse urandika NG Big Boy ni N urandika N aga point G espace NG Big Boy uhitubona Team Magic nyene uhitubona account ya Team Magic Music. Hama ikindi naco akaja munagoma shikirize abakunzi bacu n'abakunzi bi TV God Official TV God Official TV ko tubakunda cyane turabakunda cyane kandi icuro nyinshi ikintu no bingingira nuko mudukurikirana turabarundi bene wanyu muri bwamwe nyene atanzigo atagwanko ubikore ndabigusabye ndakwinginga wowe uri kudukurikirana cyangwa ukurikirana TV online ubikore. Yes, icya gatatu cyane aricyo cyanyuma nuko tubakunda gose kandi tugiye kubahereza ibintu bizima bikosoye ibintu biri international muri Afrika. Yes, neza cyane tuja kuri manager wa Team Magic kaja kumusha kubwira no kwatukana kuri God Official TV n'ikintu wo kwizeza akantu akabasi nk'akantu bwira abantu batume bumva bari interesse gukurikirana Team Magic. Team Magic turabakunda cyane kandi kirenze ko Team Magic igiye kuzana ama activity atandukanye muri team apana ibyo ko ngo no kuririmba gusa muzosanga nano hanze ama Team Magic no muri ville zahe hose uzotanga mbo ahantu hari ibintu by'amashop biki tugiye gushaka ama Team Magic hamigiye ico kindi tugiye kubakorera ni kintu kimwe tugiye kubazana indirimbo z'isasu zimwe mutarumenyereye indirimbo no munyamerika yumvisa ca avuga ati none ahantu ni he kubera hari impamvu tuko turayivuga burya
twari twaribitse igihe kinini ibintu rero twabitse nivyo tugomba dufokombore tuzane tubatemwe ikibombe kabisa dukubite haba turi bene wanyu mutugirire amasabone amapartage amalike turabakunda cyane Imana ibahezagire tuja kuri oya ntabwo bizamvuna be nza guha urukundo rukwiriye shu ikizitambika nzomera nkarambo baby ndagukunde gikomando yes sir yeah tuja kuri Nova bambwiye ko ari ujajejwe ubutunzi muri Team Magic cyangwa se kurondera amasoko kaja ko mushaka gushikiriza no kwadukurikirana kuri Gadofsho TV. Okay, nka jewe Shalom Dr muri marketing sinzongera kuryama ijoro n'amanywa Team Magic idafite amasoko na marketing kisi. Yeah. Kenshi basezeranije. Mwavyumvise ko abantu turi kumwe kuri Gadofsho TV ni team imeze neza yubatse neza abantu bazitanye inzara muri game abantu bazinzara muri game n'abakora abantu bihagaze neza afise n'imiryango batunze baravuze ati reka tuje hamwe tuje no muri music cyangwa no mu yandi ma entreprise atandukanye dukora ikintu ciza so bashigikire rero mva bazanye amayide meza wewe udashikiriwe mwene wanyu nabazoshikirwa cyangwa se basi famille yawe ntazobora n'umwashikirwa ndabona tukegira urukundo dusupportingane icyo abazungu badusumvya ni support batabahana natwe rero mu Burundi tugira urukundo ukaboze kuri umuntu ukunda Gadofsho TV naye ndagusabye ngo urukunde Team Magic so ciao ciao muri kumwe na Kidada Maya promoter kuri Gadofsho TV.